hariho amajambo menshi twakuze twumva kugeza ino saha amwe tukicumva nk'amajambo avuga ngo uri imitekerereze yawe cyangwa ibyumviro byawe nivyo influence ubuzima bwawe. Amajambo ashobora kuzatwereka à quel point yuko parfois ubuzima tubayemo hano hanze butangurira indani muri twe. Rero je maze gutahura yuko parti nini y'ubuzima bwanje mbayemwo iri influence par jewe w'indani, jewe natahura, jewe nabona, ico gihe nakimba interesse yo gushaka kumenya neza na neza uwo ndiwe, uwo bahora bavuga jewe ninde. Rero kubw'iyo mpamvu rero niyo naciye mpitamwo gutangura gukora zino video. Byantwaye plus de 6-7 ans ndiko ndiga comment notre esprit fonctionne. Nasomye ibitabo bitandukanye, nkurikirana amadocumentaire atandukanye, nkurikirana amapodcast atandukanye, meme n'ubutumwa butandukanye. Rero kubw'ivyo uno munsi shaka ntange gusa umuco muke kumwe mu maparti agize umuntu, naho byavuye na difference y'ibintu bimwe bimwe mu bintu bigize umuntu. Ndiko gute ubushakashatsi butwereka yuko cyangwa histoire ubwayo itubwira yuko Imana, ku bantu bizera Imana, ku bantu bizera yuko baremwe n'Imana, yuko Imana igizwe n'amafonction atatu. Hariho Dieu Père, Dieu Fils et na Dieu Saint-Esprit, Holy Spirit, niyo mpamvu nakindese muri hashi. Izo nizo fonction zitatu zigize Imana ku bantu twizera Imana. Hama kandi Bible katubwira yuko umuntu yaremye n'ishusho y'Imana, kome biri mu gitabo cy'Itanguriro batubwira Imana ivuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Icyo nico kintu rero tugomba twigire ku muntu, ishusho y'Imana. Iyi ni Imana. Umuntu iyo bavuze ishusho y'Imana, umuntu uvuga yuko twoba dufise twebwe nk'abantu, bisigura yuko Imana niyo kuturema twebwe muri fonction imwe gusa. Ndiko ndavuga ku mubiri tu, mu gihe yo ifonctiona muri 3 parties. Bivuga yuko si Dieu yaturemye mu ishusho yayo, mu majambo make dufise character nk'iyayo. Imana yavuze ati reka tureme abantu mu ishusho yacu kugira bashobore kuganza isi. You know? Sasa bivuga yuko nimba Imana ifise 3 fonctions, natwe turafise 3 fonctions. Hariho umuntu, corps, person, corps, fonction ya mbere ame, person akaba ariyo kandi afise umushaha, hama kandi umuntu afise esprit. Izi nizo fonctions zitatu z'umuntu. Ko mwabonye hano kuri Kumana hariho uko amafonction atandukanye, ni nako chaque fonction ifise igikorwa cyayo. Natwe the same nuko uko dufise amafonction atandukanye, ni nako chaque fonction ifise igikorwa cyayo. Rero uno munsi gusa gutanga umuco cyane kuvuga kuri izi fonction zitatu, ibikorwa byayo n'ingene bitandukanye. Objectif ni gushobora gutahura gusa kintu esprit ni gute dushobora kuyikoresha ku nyungu zacu, ni gute notre esprit influence ubuzima bwacu, ni gute notre esprit ifise parti nini y'ubuzima tubayemo, ni gute notre esprit ariyo guide supreme y'ubuzima bwacu, ni gute esprit yacu nitumara kuyiprograma bien, nitumara kuyorienta neza mu buzima bwacu, tuzobaho ubuzima twifuza. Kuko nimba Imana itubwira ati yaturemye mu ishusho yayo, bivuga yuko nimba Imana ishobora kurema, natwe turafise capacité yo kurema. Nimba Imana ishobora gutegeka ibintu bigakunda, natwe turafise capacité yo gutegeka ibintu bigakunda kuri inosi. Alors umuntu ari we mubiri, c'est quoi umubiri w'umuntu? Icyo cyo nta bintu byinshi ushobora kukivuga ko parce que kiri compréhensible, kiratahurutse, kiraboneka. Umubiri ni iki twambaye. Mugabo kimwe gusa mu kintu tugiye kumenya ku mubiri, nuko umubiri ntiwigera ubesha, kuko umubiri wo ntiwitegeka, umubiri urategekwa. Bivuga yuko wowe ukora ivyo esprit yacu yashoboye kubagira gute iyitegeka.
That's why bajya abantu bahora bavuga ati ngo turi abantu turi faible turambaye umubiri. No. Umubiri we nta kibazo na kimwe ufise. Nimba hari ibintu ushobora gukora nk'amafuti, nimba hari ibintu utari kurashikako nk'umuntu, nimba hari ibintu biriko birakoranira nk'umuntu, c'est pas parce que wambaye umubiri, ni kubera ko ton esprit novuga yuko iri faible kuri ico kintu. Pa ngo ton esprit ko iri faible kuri ico kintu. Bivuga yuko si ton esprit iri faible kuri ico kintu, urashoboye aussi kwiprograma cyangwa kwireprograma ikaba fort kuri ico kintu. Tukwiye kumva yuko umubiri uko esprit yorienta umubiri niko umubiri wifata. Wo umeze nk'igikoresho, umubiri wo umeze nk'umu esclave abwirwa koriki agakora icyo atana kimwe arinze kubaza. Niyororeye umubiri. Pointre. Umubiri burya iyo nawe ukora umuriro, ton esprit mubwira fort itiyumvisha yuko je nakora umuriro nchasha. Umubiri ushaka gukora umuriro kandi nusha, because c'est ton esprit niri kirategeka umubiri. Umubiri urashaka gufatwa naga faiblesse k'ingwara kariko kose, mugabo ton esprit ikumvisha umubiri yuko iyo ngwara mu mwanya muto izoba yakize kandi bikagenda uko nyine. Rero ivyo byose tuzogenda turavyiga engene esprit yacu influence même muri santé tumenyereye, because byose na handi bibera muri siège. Reka rero mvuge no kuri ame se na nicyo kintu gikomeye abantu benshi bananirwa gutandukanya difference iri hagati ya ame na esprit. Bino bibiri biratandukanye cyane, kuko ame fonction zayo, uko ame imeze, uko ame ikora, uko ame itahura ibintu, suko esprit itahura ibintu. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ni ibintu bibiri bidasa, ni ibintu bibiri bidafise meme na orientation imwe. Mugabo 100% y'abantu tubayeho muri ame ngaha hako gukoresha ino esprit yacu. Na niyo mpamvu parfois ubuzima butugora cyangwa ubuzima tuca mu bintu bitandukanye, kuko kubera ko ame yoyo hari ubushobozi ifise idafise esprit yoyo ifise. Alors mu majambo make, ame ni iki, ikora iki, ishoboye iki? Ubushakashatsi bwerekana ko mu majambo make ame ni siège, sinzi ngene siège bivuga mu Kirundi, but ni siège cyane ihuriro ry'ama personalite yacu. Twese turabizi hahandi umuntu abavuga ati jewe mezuku, jewe nkunda ibi, ndetse nkunda abantu bameze uko, jewe ndakunda kuba mu bantu bameze uko, je ndakunda gukora ibi, je ndakunda kuba muri ibi, je ndakunda gufungura iki. C'est-à-dire iyo ni personalite y'umuntu, ni siège y'ama personalite yacu, kandi ikaba siège y'ama comportement yacu. Comportement, ingeso cyane inyifato, je crois. Ingeso cyangwa inyifato, ingeso umuntu wese ari ingeso aba yizi ko nizo abatiyizi, ikaba siège y'ama comportement yacu. Ingeso hahandi umuntu abavuga ati uyu muntu arakunda gukora ibi, uyu muntu antuka afise ingeso yo gukora ibi nabiriye. Urumva iyo iba ari ingeso, urumva ni siège y'ingeso. C'est-à-dire ingeso z'umuntu ni ziri muri spirit yiwe, ahubwo ingeso z'umuntu ziri muri ame yiwe. Kandi ame ikabana siège y'amapanse yacu. Buri cyumviro cyose nikijya muri spirit, ahubwo cicara muri ame. Kubera iki? Kuko uravye icyumviro cyangwa ipanse uza gusanga kenshi ibifise icyo twita origine extérieure. Soit ni ikintu uba wabonye kigaguha icyumviro, ni ikintu uba wumvise kigaguha icyumviro, ni ikintu uba wakozeho kigaguha icyumviro. Urumva usanga ivyumviro kenshi ibice byinshi usanga ibifise icyo twita origine extérieure. Mugabo bitandukanye cyane na imagination. Imagination niba ari origine extérieure, kuko urashobora kwimagina n'ibintu utarabona, utarumva, utaranakorako, ne ukabyimagina bikaza. Imagination yoyo ni origine intérieure, yoyo yicara muri spirit. Na niyo mpamvu pense kenshi uzisanga muri ame. Ndiko ndasigura ame kandi ikaba n'ama fonction y'ama emotion yacu.
ngo uyu muntu ari emotionnel, uyu muntu umubwiye acarira, uyu muntu umubwiye acababara, uyu mubwiye araryoherwa. Emotion zacu rero zo gusanga emotion ni reaction iri instantanément, c'est-à-dire iri direct. Haba ikintu pap directement emotion kacuriyagise. Emotion za gusanga ifata muri partie ya reaction. Mubwiye sentiment yo ari sentiment ni ikintu uvuga ko kidira a long terme. Na niyo mpamvu batubwira kenshi ko emotion, na niyo mpamvu emotion yo yicaye muri pensée, muri âme, mugabo sentiment yo igacifonctiona cyangwa igacikorana n'iki na spirit. Naho bitandukanye, ntufate sentiment na emotion ubivanga. Sentiment yo ni ikintu kiba kiri mu muntu kidira a long terme. Reaction yacu kenshi kunze kugaragara cy'igihe icyo kintu umuntu yarabanye nacyo igihe kirekire. Mu gihe emotion yo ni ikintu kiba reaction ikacihaba direct. Urumva? Kandi ame bakatubwira yuko ni siège ya volonté zacu, ugushaka kwacu, bya bindi ukora uri siri cyane utari siri, mugabo usanga kenshi ni ibintu usanga uri kurakora ubizi cyane ubikeneye. Hari ibintu umuntu akora directly abyumva abikeneye ya volonté yo kumva ko ushaka gukora ikintu. Urumva? Izo zose ni ibintu bivuga yuko byicaye muri ame. Umuntu agizwe na yako cyakimwe na ame hamwe na spirit. Spirit yoyo ni iki? Mu majambo make avunaguye, spirit ni nka lien cyane ni nka lien ihuza umuntu hamwe n'Imana. Niho Imana ivuganira n'umuntu, niho Imana itangira ivyumviro umuntu, niho Imana yama revelation umuntu. Tuzocyagura cyane mu gihe zo ndiko ndabasegurira the functions za spirit ingene zikora. Mugabo nagomba gusa uno munsi ko ugenda utahuye ko yoyo itahura cyane ikorana cyane hamwe na monde extérieur. Niyo wewe wo hanze niko ame nayo yo igakora hall y'ubumediatrice entre umuntu wo hanze n'umuntu w'indani, cyane igakora muri fonction y'iki ya wewe uba witahura. Jewe mezuko, jewe nkundibi, jewe mfise ingeso mezuko, jewe ndiko ndiyumvira uko. Urumva ni wewe uba witahura. Mu gihe esprit yo ni fonction ya monde iri un peu spirituel cyangwa iri divine, ahanini ikora muri liye yo guhuza wewe n'Imana, cyangwa ni naho hicara icyo twita caractère. Niyo mpamvu uravye muri ame twavuze yuko ni siège y'ama caractère. Caractère yiwawe normalement ni caractère y'Imana mu buryo bucanye buriya, gusa tukagira capacité nto yo kuyikoresha nkuko Imana yo ishoboye kubikoresha. Umva ni ikintu yaduhaye. Rero naho nagomba gusa utahure difference nini ahiri. Mu kiganiro gikurikira turashaka kuzokwiga sasa ni gute esprit yacu ifunctiona mu buryo bubiri, ifashwa gute, ni gute itahura monde extérieur, yo esprit yo imeze gute, ifise limites imeze gute, ni gute idufasha kurienta ubuzima bwacu. Petit à petit tuzogera tunagura ingene emotion na sentiment zikora hall ikomeye cyane mu buzima bwacu. Tuzogera tunatahura ingene amapense yacu n'amavolonté yacu afise role ikomeye mu buzima bwacu. Byari ivyo kuri uyu munsi kugira dushobore gusa gutahura mu majambo make fonction zitatu zigize umuntu. Hama petit à petit tuzogende tubiga ingene dushobora gukoresha iyi esprit kugira dushobore guhindura ubuzima bwacu. Petit à petit dushobore gutahura ingene dushobora gukoresha ame yacu kugira tukimenye twitahure, kugira dushobore kumenya ama personality cyangwa uko tumeze, tumenye naho bikorerwa cyane cyane ko ibari muri ame. Nufate inyifato yawe ushake kuyifata yuko nukumeze wewe wa vrai ni esprit. Inyifato yawe urafise aho wayikuye muri environnement huba, ingeso ufise urafise aho wazikuye, personality wibwira ko ufise urafise cyashoye kwa kikumvisha yuko ari ukuteye, ukwizera ufise urafise aho barakumvisha me ça c'est pas toi. Hariho ubundi wewe ari hano, ari we spirit. Uyu wewe afise n'ubushobozi gusumba ibintu byose kuko niwe ategeka ubuzima bwacu, niwe atorienta ko tuvyumva. Mugabo we ntazi ukuri, nazi n'ububeshi, ategeka cyane akaurienta ubuzima bwacu selon ingene ikora
yatanze ubutumwa n'ingene ame yashoboye kubitahura. Hama rero spirit yoyo ikacibukora ikungene ibi bibiri irashoboye kuba bibitanga. Mugabo mwibuke ko nako ndababwira ko spirit ifise fonction zibiri. Aha ni tuzomenya ariyo fonction ya esprit conscient na esprit subconscient. Rero hano tuzotahura ingene iyi esprit conscient igira role ikomeye cyane kugira ishobore ku influence esprit subconscient. Hama esprit subconscient ikitanga itegeko muri monde exterieur. Twihusanya neza ko aha muri esprit subconscient niho habaho novuga ati ubusabane bwa esprit de Dieu na esprit y'umuntu cyane n'ubuzima bw'umuntu. Aha ni Imana ivugira, numva abajye abantu bavuga ati ngo Imana yavuganye nanje, ivugira muri esprit subconscient. Aha ni haba imagination, aha ni haba revelation. Navuga yuko byari ibi, tuzobandanya next video. Ugumane nanje, ni kimwe mu kiganiro nkunda cyane, kimwe mu kiganiro kiryoshe gose, kuko the way tuzogenda turatahura bino bintu, nuko tuzogenda tubona ubuzima bwacu mu yindi shusho, nuko tuzogenda tubona ubuzima bwacu mu yindi image, bidufashe guhindura ubuzima bwacu.